Ziba Azak Burundi TV nkuko bisanzwe turabaramukije mwiro amahoro mumeze neza kuri mikro muri kumwe na Mico Paul comedian nkuko bisanzwe hama turababwiye ko muri Azak Burundi TV twama dukora uko bukeko bwije kugira ngo tubashikire aho mushaka ku makuru meza cyane. Uno munsi tuje kuraba uwo bita God name twumvise amakuru avugwa mwarumvise bimuvugwa ko bitari bike ariko arasohora indirimbo shasha ariko haro nandi makuru ariko amuvugwa ko hoba hariho umugore w'ubundi muririmvyi muza kumenya izina giwe yoba yaratwaye eske nivyo canke sivyo. Kurikirana Azak Burundi TV mu kuandika Azak Burundi TV kuri YouTube ugacurindira akanya gato ugacutonda kuri subscribe ntiwibagire like share na comment turi kumwe na bakunzi ba Azak Burundi TV mwebwe mwagiye mukagura amamega yanyu mugashira muri telefone kugira ngo mubandanye mukurikirana ibikorwa byacu ko bukeko bwije twamaze gushika bamaze kutubwira ngo ni God name niyo twari tuje kuraba kugira ngo atubwire ibitandukanye bivanye n'amakuru twamaze kumva tubabwira ko tubashikiriza amakuru atohoje ameze neza kuri mikro muri kumwe na Mico Paul comedy. God name yoza meze neza demeze neza kweli nenda gukumbuye sana. God name vipi poa meze neza mbona ari surprise yo mu gatondo ndake ntituvyirizamwo mari. God name waramutse neza ego general muse neza naramsa mahoro mfise n'inkuvu kweli. Turi Azak Burundi no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi twavuze no musi ko dutegerezwa kugenda kuraba uwo wita God name tuvuze God name twumva nde muvuze God name muba mubonye indi shusho y'umuziki w'u Burundi kaba mubona kazoza ku Burundi yeah. Hari abantu kenshi usanga bavuga God name gira nyine kakantu nyine kubwenge kuburyo na wa wundi ari hari yacavuga ati vraiment turi kumwe na God name nk'abakunzi ba Azak Burundi babandi bafashe mahera yabo bakisopa bakagenda kibutsika bakagura amamega kugira ngo babandanye bakurikirana ibikorwa byabo ya Moni zangu na roho yangu kukuchagua sikukosea, jua wendo pacha wangu weni wala nivutia, nimekutana na wengi ila kwako nimetulia, yakasemwa mengi yako masikio akasikia, tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. God name igyojwi rikuraye iringabira n'Imana yamaye kufise ijwi ryiza. God name ntibisanzwe buri muntu wese afise ijwi ryiza ariko bivana na talent y'umuntu gusa. Uraririmvye ntangura nyene kuja muri mood ndumva ngo hewe ntibisanzwe bosi ntawe ubishoboye urashobora kubigira shaje ivyo sino ivyo ni vya God name kwe oya ntivya buri muntu wese ego. God name nkuko twaje ngaha nka Azak Burundi TV turafise amakuru menshi ariko akuvugwa ko amakuru menshi cyane twabwiye abakunzi bacu ati mwebwe mugume ku matelefone yanyu canke ku ma ordinateur yanyu muhandanye mudukurikirana muraza kumenya byinshi. God name usanzwe ukora umuziki ubona uri kugenda gute? Umuziki ni buhoro kuko burya ikintu cyose kigenda buhoro Imana iri kurafasha mu byo ndimo ndakora aguma nongereza abanywani buri munsi nuko nyene. Haravuzwa amakuru menshi kuri wewe ko God name woba watwaye umugore w'umuririmbyi kanako muririmbyi kwanza no nk'umuririmbyi baramuzi sikuvuga ko batamuzi Bidondo nta numwe atamuzi mu Burundi. Umuririmbyi ni Bidondo bivugwa ko God name yoba yatwaye umugore wa Bidondo agomba tubwire neza ko byo ari ukuri canke atari ukuri byagenze gute? Mu bisanzwe ku bwanje ndashobora kuvuga ko ari ukuri kuko ntawe ariko sinamutwaye umugore wiwe. Mu bisanzwe umugore we nimba barawukanye je navyonzi tuvuze gutwara urumva no gutora ikintu cy'umuntu gatwara orokewe wakoresheje umutima. Je nakoresheje umutima n'amaranga yanje y'umutima gusa n'urukundo ndafitiye abakunzi banje mu muziki we yaje nk'umufanzi ariko tout justement birahinduka bibamwe urukundo nuko urumva urukundo aho ruri ntago runyegeza utegereza kurushira ku mugaragaro buri muntu wese akarubona ego. Bakunzi bacu bakunzi ba Azak Burundi TV mwe mudukurikirana uko bukeko bwije ndibaza ko muri ko murumva neza mwe muherereye mu mpande zine z'isi ko God name atemeza neza ko yatwaye umugore wa Bidondo ahubwo vyavuye ku rukundo. Uba kubwira ngo nimba Bidondo umugore barahukanye ntikibuza ko uyu wunye amugenda gukunda ubundi ngo ndagukunda ashobora kugira gute ashobora kumutwara. Tugomba rero atubwire neza ivyo bintu twamaze kumva intandaro ya byose ni urukundo ngo yaje nk'umufanzi ariko ibimenyesha amakuru bitandukanye siko bo bagiye bavuga bivanye n'amakuru twaronse amakuru avuga yuko God name wewe yatwaye umugore wa Bidondo bikantangaza cyane ukuntu umuntu ashobora gutwara umugore w'umuntu. God name ivyo bimaze kuvugwa ko watwaye umugore wa Bidondo
ukavuga ko vyoba vyavuye ngo ku rukundo umva murikundaniye yaje nk'umufan muravugana hasigaye biva mu rukundo kandi ukunze usanzwe ukunda umuziki kandi utegerezwa kwereka abakunzi b'umuziki ko urukundo nukuvuga ntirunyegezwa nukuvuga ariho umugani bakunda kuvuga ngo akuzuye ntikamurikwa akuzuye ntikamurikwa nukuvuga wowe warabikoze tenukanabigaragaza ariko ivyo Bidondo yavuze nivyo canke si ivyo yavuze sivyo kuko nta numwe yamwivye umugore wiwe nta numwe yagiye mu rugo rwiwe kwiba umugore wiwe ahubwo yakoresheje rangaje z'ubwana ari umuntu wakuze yari kundondera akambaza kwanza none petit frère bimeze gute ivyo ndi kumva nukuri canke n'ububeshi hanyuma je nkamusigurira ukuntu bimeze we uce ubwira umuntu peti yangu zokwica nzokuroga nzozi wanyu inzu yiwanyu ndayigira itanganika musange muri hejuru itanganika oya bari ubwana urumva je sikuvuga ko natwaye umugore wiwe oya urukundo ruzakwamana urukundo nta uzoba ufise abana 10 wakunze umuntu bwiza umuntu kuri mumenye ico mukora nimba nawe yagushimye nuko tumaze kuvuga uko harabaje bavuga ati mbese God name yarasanzwe ari single hoho gute ni bisanzwe kwa ndi single birashobora gushika ariko ubwa mbere nari mfise umusheri ariko sino baciye umuheba no wewe arahari ugomba kubagira ari babiri sikuvuga ko nzobagira ari babiri nawe yararonse uwiwe nukuvuga we ivyo bakoreye umusheri wawe nawe uciye bikora umusheri wundi je sinakoreye uwundi muntu kuko je ntabwo ninjiye mu matware y'umuntu oya bansanze mu matware y'uwanje iyo unsanze mu matware y'uwanje nkora ivyo nkeneye kandi nkora ivyo umutima wanje ukeneye tujistema nuko mwamaze kumva ko neza ivyo God name atubwiye amakuru menshi yavuze ko God name yo batwa mugore wa Bidondo arabihakanye avuze yuko wewe ukuvuga ukunze ubukunze yaje nk'umufana hasigaye barayaga bivamwo urukundo God name none amajambo Bidondo ariko agenda avuga ko ategezwa kukugirira nabi iki niki vyose gute je nk'ivyo nibima nuzenya wapi je nk'ubura uravuga ukavuga abantu bakavyumva ariko ico nzoba bazogufata wewe nyene kumaze kugira umuntu nzokwica hanyuma nibanyica ntawe yo bari uwundi ivya bigenda kuri wewe kuko ni wowe uzoba warabivuze no kuvuga nk'ubwe nubwo huri sanganya kanaka baca bavyagiriza wa wundi yavuga kazogukorera ico ki tujistema ariko abantu barurukonye uko onye ariko nka jewe sino bishirango inaye ngo ndabishingikirwa inaye gusa ko Bidondo yonyica ujya je no mu grand frère ndamwizera vraiment ni respect kandi ndamwubaha cyane netoce tuvuga ko ivyo yabivugiye iki none hari umuntu yaba ari umufriend wawe cyangwa mwamusanze muvukana gaca avuga ko kugirira nabi God name byo barishavu ayo makuru none ariko avugwa ko wewe niki ugomba gukora kugira ngo ibyo bintu bihagarare canke izo avuga ko azokugirira nabi navyo ntibihave bibi tujistema je kubganje bizohera kandi ukura zokumenya ariko azokumenya bivuye ku mugore wiwe wari umugore wiwe kuko ntakira umugore wiwe kuko ubu n'uwi wanje bakunzi ba TV God name arahejeje kutubwira ko ari wewe kenshi bakunze kuvuga ko umuntu ari ubundi mu gihe bamaze gushira ko kakantu ngaha God name none we nawe uvuga ko ari wawe gute waragashizeko kugashira ko si ngombwa cyane ntihagera nzogashira ko nanje niyakambura zokambura agahereza abandi nta kibazo niki none utegerezwa guca ukora kugira ngo na Bidondo ivyo yahora abona ko ari nk'indoto wewe ubigize ukuri kugira ngo mwemeze kumwemeza wapi ushaka kumwemeza oya ntiharagera ujya kumwemeza kugira ndamwemeze wapi nivyo ukunda erega abakunzi bacu baguma bavuga neza urumva Bidondo yaribwe umugore yibwe na God name ariko we wamaze kutubwira ukuri bice bisaba rero kugira ivyo bintu byose bive mu rukurukuru ibi nkuru kandi bibi ukuri wewe ucutegereza kugira gute kuvyemeza ukuri kuzoja habona nihagera ariko ubu niharagera kugira ukuri kuje habona tujistema Bidondo wewe ivyo tuzovivugana sikuvuga ko tuzobwira aba journaliste canke bajya bajya hoya tuzokwicara hasi je na Bidondo n'umugore wiwe tujistema na famille tuzorivugana iryo jambo rizohera nimbara agashari dufitaniye kazohera sinshobora gushikana urukundo 100% no bandi ndaguhera nawe rero no mwizeye 100% nibaho kerese nyoko mama wanje niho nshobora gukunda 100% papa na papa na tujistema na famille ariko umukobwa cyangwa umugore ndashobora kuguha 80 cyangwa 60
tuvuge rero ko amakuru yari karavugwa ko God name yoba yatwaye umugore wa Bidondo atari ivyo ahubwo vyavuye ku rukundo kandi ko God name agiye gukora ikintu cyo kwita ngo no kuvuga assemblée générale abishire muri famille Bidondo aze wo yahora yitwa ko ari umugore wiwaze mu kiyaga hasigaye kive mu nzi ego ivyo nivyo ngiye gukora ariko bizontwara iminsi kuko bisaba ko duhura kwanza na Bidondo tuvugane ampesi cyo duhura n'umugore wiwe kwera ubu nkibaza Bidondo aracamfitiye ishavu naho twohurira hose tujistema ijya ejo ari vendredi yaraje ngaha nka 17 ego zana induru nze gushwana ari kumpiga jeyo ngo nkubite ngira ngo je ni namukubita yo fumagiye n'amenyo ndavuga rero wa mugabo karabaye atagomba aje gushana na God name je kubganje ariko ejena asikuvuga ko nahunze ntiyasanze muhira yasanze siondi arahanu nari nkubitiye tujistema ngaruse mwijoro arambwira barami inkuru abwira na nyumba yakubona yacako abwira na nyumba 10 arampamagara arambaza ivyo ndamubwira ukuntu bimeze arama telefone yiwe ndamurungikira audio komsa gushika nubu ntarasubira ngaha muhira vraiment Bidondo ariko we yarambrose kuri WhatsApp zose yarambrose uri bloqué ndi bloqué kuri WhatsApp ya Bidondo vraiment mvuze cumurondera gute zizoca muzindi zira muzomenyereye z'abagenzi kugira duhure naho tuzohurira muri studio nta problem God name twarumvise amakuru avugwa ku muntu asanzwe agira production ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi yoba akwegereye cyane yoba yaraje kuguha impanuro akubuza ko ivyo bintu wo bihagarika kuko mva yabonye bitameze neza ukuntu kubera ikizo mpanuro utazumvira yarabimbwiye yarinde Zaki classic Zaki classic Zaki no producteur akorera buri muntu wese akorera Bidondo agakorera na jewe agakorera n'abandi ko yarabimbwiye jewe kubganje narifashe minenegwe ko ntaco vyambwiye na shatse gukora icyo umutima wanje ukeneye ntivyo cyavyitwa nk'akagayo ko kutumvira impanuro z'abakuru bawe aya asakagayo ariko kuri arakuzi nimba kuri akuzi ivyo nakoze nawe nyine arabizi simbona ko ari kibazo kirimwo muri ivyo tuvuge ko ivyo yakubwiye bitajanye n'ivyo mutima ushaka gukora icyo mutima wanje ukeneye gukora ariko ukore kwanza turabe ntarabo maze kubona ingaruka mbi yo muri ivyo nyonye bivuye kuri Bidondo ariko nibishobora kunca intege kuko urukundo hajya n'amaso rugira urukundo n'amaso rugira ndagwe example nk'umuntu uzenya wa mu president muri France umugore afise Emmanuel Macron mbe baranganya imyaka n'umugore wiwe oya ni banganya imyaka soba ko Bidondo ngo kubera abafise abana 4 cyangwa 5 niyo mpamvu tumaje ntamukunda oya n'urukundo God name aratubwiye ngo urukundo ntirugira amaso kandi ngo gusumba ibijumbu agutwara mpompo nibaza abakunzi bacu muca mu completa muce mumenye ico mushiraho amakuru yari karamuvugwa ko yoba yatwaye umugore wa Bidondo arabihakanye ariko avuze ko vyavuye ku rukundo yavuze ko nimba ari umukobwa nubwo buri mwiza gute wagize commentaire ukavuga ngo umushaka ko bugenzi amaraso atabaye connected nawe ntibikunda God name reka tuve mw'ivyo tugende mu muziki tugize iminsi tubona indirimbo mbe wavuze ya ndirimbo yitwa Nashiba hariho n'izindi nyinshi turiko twumva uri gutegura iki niki ho muziki uri kugenda by'umuziki ndashima kweri muri uwo mwaka 2020 mbona ufise inuzenya imwe inkomezi zimwe zidasanzwe naho twaciye mu bihe bibi vya corona ntivyaducinege kwanza hano muri ko muyirinda gute twe turaho je kwanza nkaje siniyumvira ko corona ibaho siniyumvira ko corona ibaho kandi tuzi ko ari kiza kigisibije kwisi yose ego ariko kubganje je siniyumvira kwibaho ko mbona ari ubeshi gusa naho yobaho iri ku bandi bantu kandi sino kwishima cyane ariko je nizera Imana gusa Imana irankinga ego ati rero umuziki turimo turawukora kandi tugiye gukora ibintu byinshi bitandukanye by'umuziki nkibaza aha tujistema mu kwezi kw'icenda tuzorekurira video nshasha y'indirimbo nshasha kirese turekanya na Nashiba hari yindi shashi hari yoyo igiye gusokana video Igisasu God name yaduteguriye indirimbo izosokana n'ama video ya abakunzi ba God name babe baritegura kwakira ico kikogwa ciza kizova mu maboko yiwanje gishike mu maboko yabo
tuvuge ko God Name bivanye n'izo ndirimbo nyinshi ariko asohora ukuntu uko agenda hirya no hino bikorwa na management ya je na management fise ahubwo mfise abagenzi bamama ide bakama n'ubufasha komsa. Yeah. Tuvuga ko God Name uko ari karakora gushika muri no misi yose abikora ku giti ciwe n'abagenzi be bamuha support. Ego na management fise kirisa abo bagenzi dukorana gusa nibo bamuha support ihageze gukora ikintu ndababwira nk'abama ide naho nyene bakambwira yandi tuzisema nimba dufise make tukayashira ku meza. None nta management wifuza bishise nkayironka nzojamo. Ni igiki rero ushobora gucanye ugira canke wona saba kubijanye n'ivyo za management kugira ngo ukore ibikorwa byinshi vyiza gusa? Sikuvuga ko management batambona barambona bakirengagiza gusa ega hagiye kubona umuntu urashobora kumubona umuntu ariko kamwirengagiza ni nkuko mwohurira n'umuntu mwibarabara umuzi kamucako nk'umutamuzi kandi umuzi nuko. Tuvuga ko God Name abafisa management atandukanye bamurengana kandi babona ko ashoboye. Ya birashikana biravana na santima y'umuntu iyo udashimye umuntu mushobora kumuhamagara ngo mu rugo rwawe ngo mwena karibu. Ya ni igiki rero wocu usaba kugira ngo nababandi babona ko babandi birengagiza umuntu bagire ico bakoze ku kijanye n'umuziki wa God Name? Donc abafise ubushobozi bwa buryo bwo gufasha abaririmbyi barashobora gukora ikintu ciza gufata bamwe ubona ko bashobora kugira ikintu ciza mu Burundi bamwe arakazoza ko Burundi kejo ugafata umuntu ukamufasha mu bikorwa byiwe ukamuteza imbere ejo nawe nyene azofasha uwundi urumva etape par etape tutagize ukonye erega nitwame turaba bamwe bamaze gukora ivyabo oya twubake Uburundi bushasha Uburundi bwejo ijambo giza cyane tutubase Uburundi bwejo wapi naho tuzoshika umuziki uzama hajya nyene niturabe ya masura mwemwe yakera ngo banaka oya ifo kugira abandi amaraso mashasha arakenewe. God Name ni uwuhe muririmvyi wawa wemera cyane mu gihugu cyacu cy'u Bidondo. Bakunzi ba Burundi TV murumva ko nubwo Bidindo afitiye akantu nuvuga akantu kagashavu ko azogira nabi God Name we amwemera nk'umuririmbyi wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. God Name aho nta gahemo kari je ndamwemera vraiment saluti asikotishe kweli. Ni ikihe kintu ubona ko gikenewe cyane muri industry ya music mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo muziki wacu uvaho wari uri naho ugeze ushike kure cyane? Icyambere gikenewe mu muziki w'u Burundi urukundo, support, mambo ya kufinyana buto hapana. Tusifinyane buto, tube turi umwe. Nico kintu cyambere, nico kintu kinini cyoba kimeze neza mu twokora mu muziki w'u Burundi. Ati God Name kugira ngo muziki w'u Burundi uvaho wari uri naho ugeze ushike kure cyane dutegereza kugira icyambere urukundo, icya kabiri dushigikirane ntitugire ka kantu bavuga ngo kufinyana buto hapana makosa. Ngo musifinyane mabuto mushasikia gisi God Name akanatambia. God Name tubashimire cyane. Ego nanje ndabashimiye. God Name nakaye kajambo wobwira abakunzi ba Burundi TV. Burundi TV ndayikunda cyane kandi yana courage cyane mu kazi mwo murakora guteza aririva imbere kudakumira buri muntu wese umurondera ukuze umwana tujisema abanyagihugu bose. Burundi TV is good. Babwira abakunzi ba Burundi TV bagende kuri YouTube bagire subscribe. Abakunzi ba Burundi TV duhurire kuri YouTube channel ya Burundi TV kugira subscribe, share, comment na like. Big ups.